hariho ibimenyetso 12 bishobora kwerekana yuko hashobora kuba ariko haraza kanseri y'ibere. Radio Television RTBB Nijwigiza Burundi bwiza. Ukwezi ko hariwe ku isi yose kurwanya ingwara ya kanseri y'ibere arivyo mu gifaransa bita Octobre Rose, aho abantu bose ku isi bavuga ingwara ya kanseri y'ibere kuko uno munsi niyo kanseri ya mbere ituma abakenyezi benshi bagwara kandi igahitana abakenyezi benshi kwisi. Mwishirahamwe ryacu ubuzima turifatikanya n'abandi bantu ku isi yose kugira natwe ngo tuyigishe, tukifuza yuko abantu bamenya cyane bikurikira. Icambere niko kanseri y'ibere atari sivy'imbeshere, ni ingwara ihari yaba iwacu yaba mu mahanga. Ishirahamwe mpuzamakungu y'amagara meza riravuga yuko umugore umwe kuri 12 ashobora kurwara iyo ngwara mu kiringo c'ubuzima bwiwe. Nico gituma rero umukenyezi wese yomenya kwisuzuma akaraba ko atabimenyetso bishobora kuba vyerekana yuko agwaye kanseri y'ibere. Iyo igihe kanseri y'ibere imenyekanye kare birashobora gutuma umuntu ayigwaye agira amahirwe yo gukira, ariko niyo usanga bayimenya yatevye urashobora gusanga umuntu abayeho ikiringo kirekire abanye nayo bivanye n'ukuntu yashobora kuronka uburyo bwo kwivuza. Nta kintu na kimwe kiragaragaza yuko gitera kanseri y'ibere, ariko hariho abantu bakarirwa kurusha abandi, ni ukuvuga abantu bafite imyaka iteye imbere, hakaba hariho abantu bavyibushe n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bigira imigwi y'abantu bakarirwa. Uburyo bwo kwivuza burahari buratandukanye, hariho bwinshi buhari ingahanye mu kibani wacu, ariko bigasaba yuko umuntu aba yimenye kare. Hariho ibimenyetso 12 bishobora kwerekana yuko hashobora kuba ariko haraza kanseri y'ibere. Muri vyo harimo ikivyimba arico abantu benshi bakunda kumenya, ariko harimo n'ibindi bimenyetso nko gutibira ibere, kubona ibikomere biza biraza kw'ibere, kubona ibere ryahinduye ubunini canke iforoma hamwe n'ibindi. Ikintu rero twohimiriza abantu ko bakore nuko boza bariga, umukenyezi wese akiga kwiyumviriza, ariko n'abagabo nabone bakamenya yuko bashobora kurwara iyo kanseri. Nubwo itabakarira cyo imwe nk'abagore, ariko nabone barashobora kwigwara. Rero kugira yaba abagabo canke abagore bashobore kumenya kwivuza kare, bamenye kuraba ivyo bimenyetso, bamenye kwiyumviriza ku mabere, kandi birinde ibintu bimwe musanga biza biravugwa bitari vyo kuvyerekeye kanseri, ahubwo barondere kumenya amakuru yo begera abaganga babasigurire. Hagize ikintu umuntu yikeka yuko cahindutse kw'ibere, inyifato nziza siyo kuguma muhira, ariko n'ukwegera umuganga wese amwegereye kugira aheze amusuzume, bikenewe aheze amurangire ahantu yobandanya kwivuriza. Radio Television RTBB Nijwigiza ry'Uburundi bwiza.